mwaka wa 2021 abagize ibiro vy'Inama Nkenguzamateka Baritavye ibirori vy'iminsi mikuru itandukanye. Aha twovuga ihimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wama kw'igenekerezo ry'umunani Ntwarante umwaka utashe, umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi uhimbazwa kw'igenekerezo rya mbere Rusama, n'umunsi mukuru wahariwe gukunda no kuzirikana igihugu wahimbajwe kw'igenekerezo ry'umunani Ruheshi. Baritavye kandi ibirori vyo kwibuka kwikukira k'Uburundi wamuhimbazwa kw'igenekerezo rya mbere mwaka umwaka utashe, bongera bitaba umunsi mukuru wahariwe amakomine wahimbajwe kw'igenekerezo ry'indwi Myandagaro. Vyongeye abagize ibiro vy'Inama Nkenguzamateka baritavye ibirori vyo kwibuka incungu yo kwikukira k'Uburundi Umuganwa Ludoviko Rwagasore, n'ibirori vyo kwibuka incungu ya demokrasi Prezida Melchior Ndadaye vyama bitunganywa ku magenekerezo ya 13 na 2021 gitugutu buri mwaka. Mu gihe hariko himbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe umwigeme, nyeniteka Emmanuel Sinzohagera niwe yari yaserukiye leta muri ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru wa komine Kabezi yo mu ntara ya Bujumbura kw'igenekerezo rya 11 gitugutu 2021. Mwijambo yashikirije umukuru w'Inama Nkenguzamateka yaratanze impanuro zitandukanye kugwaruka rw'abigeme, aho yasavye kugendera indero runtu. Kuri uno munsi turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme, n'iteka n'akanyamuneza ntangere yo kubanza kwifuriza umunsi mukuru mwiza abigeme bose b'abarundikazi aho bari hose, nkakengurukira mwebwe mwese mwaje muri bino birori byo gushigikira umwigeme w'umurundikazi, bikaba bitwereka ko mushigikiye ibikorwa leta y'Uburundi ikora mu guteza imbere abenegihugu, muri bo hakaba harimwo abigeme ari nabo twaje gushigikira. Umwigeme w'uno munsi niwe ncabwenge y'ejo igihugu kizozeza amabanga ahambaye, niwe mugwizatunga wo mu minsi imbere azotuma ubutunzi bw'igihugu cacu bwiyongera ku rugero rushimishije, niwe muhinga azokora ubushakashatsi buzotuma izina ry'igihugu cacu rimenyekana gusumba amakungu, niwe ngabo izokingira Uburundi n'abarundi, niwe mukenyezi azogwiza umuryango w'abarundi yongere awurere, niwe mukozi w'inkerebutsi igihugu cacu ikeneye. Ineza y'umwigeme n'ineza y'abarundi bose, abo muri kino gihe n'abo mu kizoza. Bigeme muri hano, ikiringo mugezemwo ni ikiringo kibafasha kuva mu bwana mukaba abantu bakuze. Inyifato mufise muri kino kiringo c'ubuyabaga mugezemwo niyo yerekana kazoza kanyu. Reka gutima mukigwa amaronko mubumbwe n'ivyo mufise. Nta wundi arajwe ishinga n'ineza yanyu gusumba abavyeyi banyu n'igihugu cabibarutse. Abo bose boza babereka ko mukenye akacanye kariya, kandi ko biteguriye kubibafashamwo nta neza baba babifuriza. Gira intumbero y'ubuzima, mwamena ntaryo mwihaye aho mwifuza gushika, kandi mwame mwiharanira iminsi yose naho muri hose. Ambare mwikwiza, muzigame akabanga n'akaranga kamye karanga umwigeme w'umurundikazi. Zigama ibanga ry'umwigeme kugeza aho uzoshingira ingo zanyu. Irinde akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara, agakuku n'ubuhumbu. Koresha neza uburyo bugezweho bwo kurondera no gutanga inkuru. Ubukoreshe mu kurondera ibyubaka. Mwiyubare kubukoresha mu kwiyandarika no mu bitagira akamaro. Kw'igenekerezo rya 2025 Myandagaro, abakenguzamateka baratunganije ibirori vyo kwigina umwaka wa mbere warurangiwe batowe n'abenegihugu. Ivyo birori vyabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, aho basanzwe barangurira imirimo, kari akaje ko kwirimbura mu vyo baranguye muri ico kiringo.